nitwa Nyamweru Leticia nkaba mvuka mu ntara ya Ruyigi ubu mugandangurira akazi kanje mu mabanda muri Makamba. Jenyene byarashitse birashika ndatangura mbona reka nige uyu mwuga ndawigishijwe n'undi mudame nka jewe nyene, hanyuma nca ndawiga nyene mbona bimeze neza atangorane. Mu bisanzwe nta kazi k'abagabo kahaba kuko jewe nivyo bimbeshejeho n'abana banje, kira kazi kose n'abakenyezi turashoboye kuko jewe nk'ubu nivyo bintungiye umuryango, nivyo ndabasumiramo naje nkiyambika nta ngorane. Je naje inyuma yiwe, je nta myaka 9 ndayimazemwo, umugabo ineza nayibonyemwo simbi, igikuru no gukunda akazi. Nciye mu nzira nk'iyo yaciyemwo, mu bisanzwe akazi kose ugakunze kaba kariko kose ugashize imbere ukagakunda ukamenya ati akazi niko kanira y'umuryango ca bigenda neza. Akazi je kuvana natanguye kugakora uyu mwaka ni waheruka ubugize umwaka ugira 9 ndiko ndakora aka kazi. Vyose je ndabishoboye kuko je no gukora ku rusato ndabizi, ndotsa neza nta ngorane n'abakiriya nkabakira neza. Benshi bahora bahagarara abakenyezi bakaraba bakavuga ati urya muntu ni umudamu, bakaryoherwa abantu ugasanga bagatinya ariko nta ngorane. turamushigikiye muri vyose. Mu bisanzwe nibishasha ku mudamu ariko arafata intampi akeba inyama azitungira agafata impene akayibaga, ni ibintu bishasha. Haha mwaka karere niwe dufise, rero dutegerezwa kumushigikira kugira n'abandi bantu bamwigeko bamukwirikire bakore nk'ivyo ariko arakora. Nk'ubu barashobora kwakira abantu barenga 50 akabagaburira, ari umuntu w'umudame akabasereva neza, bakarya bagahaga bagenda baryohewe ati wewe wabikuye, kuko ni benshi bicaye batagira akazi kandi buhari.